ntawe warazi ko Mr Furungu yova ibufurungu agashika ibukuru nta joro ritoca nta murango utokwira kubwayo nta joro ritoca nta murango utokwira Rutungabo wewe givyo no munsi vyeju vyihoze niyo yabipanze ni nayo bihanze ntibikagutera umutima uhagaze Rutungabo runi hahagaze. Hello ladies and gentlemen, this is Lucky Boy plus 257, the watchdog, the qualified influencer and so on. Guys, uno musi twabazaniye umustar, twabazaniye umusore ariko arabikora neza muri rap business. He is the rap gangster, he is the rap master. This guy is another thing for sure. Guy, how are you? I'm fine. Urameze neza? Yeah, ameze neza. Uraberewe sana. Murakoze cyane. Kabisa. Yeah. Urashobora kwidondora abakonzi ba Bishop TV bariko baradukurikirana bari hano mu gisagara ca Bujumbura, bari mu micungararo yaho, eka ndetse n'abari en diaspora. Abakunzi ba Bishop TV n'abakunzi b'umuziki ndundi nezere ko aho muri hose mumeze neza. Nanje umuhungu wanyu M-Knife Jimbo meze neza ndashimana. Asante sana. Yeah. Ego mbe nko ku bakunzi ba Bishop TV n'abakunzi bawe bariko baragukurikirana ego batazi M-Knife Jimbo, kubera iki izina M-Knife Jimbo? M-Knife Jimbo ni izina nkoresha mu mwuga wanje wo kuririmba. Yeah. M-Knife Jimbo, urashobora kutubwira urugendo rwawe rw'umuziki? Urugendo rwanje rw'umuziki novuga ko ni urugendo rurimwo amahwa menshi, rurimwo n'umunezero, kuko turabizi yuko buri rugendo rurabamwo ivyiza rurabamwo ibibi, ariko nibaza yuko byose turagwana navyo, kandi nizera yuko dufashijwe na Rutungaboro birangira tunesheje. Kabisa. Yeah. M-Knife Jimbo numujene ariko arabikora neza muri music industry ya hani wacu, na cyane muri rap business. Nk'abakunzi bawe bariko baragukwirikirana, urashobora kubaha akapera kugira ngo babone neza ko uno munsi turi kumwe na M-Knife Jimbo kuri Bishop TV. Okay, nta warazi kikidoma kiri yoririmvye bigacika karonka amadiri, nta warazi ko Mr Furungu yova ibufurungu agashika ibukuru nta joro ritoca nta murango utokwira kubwayo nta joro ritoca nta murango utokwira Rutungabo wewe givyo no munsi vyeju vyihoze niyo yabipanze ni nayo bihanze ntibikagutera umutima uhagaze Rutungabo runi hahagaze. Mbega M-Knife Jimbo muri music industry aramaze igihe kingana gute? M-Knife Jimbo yatanguye kuja muri studio ijya mbere 2015. Ariko nibaze ko abantu benshi bagiye kumenya ku ndirimbo nashize kuri YouTube 2020. Ya kubera ko kuva 2015 ni hamwe twakora imiziki gusa tukayitwara ku ma studio atwegereye ari mu micungararo y'intara tuba turimwo. Ya donc ugasanga imiziki ntigera kure cyane, ariko guhera 2020 naciye ndonka urubuga rwa YouTube, nza ndashaka ibikorwa, kandi novuga ko vyabaye intango y'ukugurura imiryango, kubera ko naciye ntangura kuronka feedback z'ibikorwa ngenda ndasohora zivuye kure na kure. Yeah. Kabisa.
uraherutse gushira hanze gushira ku rubuga rwa YouTube indirimbo iriko irarabwa ku rwego ruteye ubwoba, iyi ndirimbo iriko irashika kure, biboneka ko uri kurakora neza muri music industry na cyane cyane mu kintu bakumenyeye ko cyane rap business. Mbega kubera iki titre Yobu? Novuga ko Yobu nta muntu n'umwe atamuzi. Yobu novuga ko ni example abantu bose twavuse tuyisangaho. Nibaza yuko nanje vyaratumye nshobora kuyikoresha kugira ngo nshobore gutanga uburorero bw'ivyo nariko ndashaka kwigisha mu ndirimbo yanje. Kabisa. Hano muri music industry ya hano iwacu, mbega umuririmbyi arashobora kubeshwaho n'umuziki? Ku bwawe we Emnaf Jimbo urabivuga kwiki? Je novuga ko birakunda cyane. Birakunda kubera ko umwuga udakiza no kuroga. Kabisa. Nibaza ko umwuga wawe canke impano yawe irashobora kugutunga neza cyane. Kabisa. Mbega Emnaf Jimbo hoba hariho ikintu asanzwe akora apa y'umuziki, kuko birashika umustar izina ryiwe ugasanga riragutse, si mu muziki gusa. Mbega Emnaf Jimbo yobazwi kuki apa y'umuziki? Birahari vyinshi nyene ivyo dukora inyuma y'uno muziki, ariko nibaza yuko ntabwo turashima kubishira ku mugaragaro, ariko birahari kabisa. Nubwo bavuga ngo imigeri ibiri ntitereka, ariko birakunda mu buzima. Kandi ni nkuko bavuga yuko kizira kuvomerera rumwe, ifo kuzivomerera zose kubera utabuzi uruza kwama imbere y'urundi. Kabisa. Mbe nirihe banga Emnaf Jimbo yoba ariko arakoresha canke yoba akoresha kugira ngo indirimbo ziwe zame ziza ari zikora ku mitima y'abarundi ndetse n'abandi basanzwe baba mu bindi bihugu? Turabona YouTube yanyu hariho ukuntu iriko irakura, urwego iriko siko vyahoze muri 2020. Nirihe banga ukoresha kugira ngo indirimbo zawe zize zimeze neza? Je novuga ko ndabiha umwanya. Ikintu cya mbere ndabiha umwanya, nkavuga ati jewe iki kintu ngomba mpereza abantu, nubwo ntazoba jewe nkihari, iki kintu abazoba bahari bazokironka, kizobashikira, bavuga ati uyu muntu yari umuntu w'umugabo, uyu muntu ibintu yatanga byaba ari ibintu yafatiye umwanya yicariye kugira ngo bize gukora ku mitima y'abagiye batandukanye bizoshikira. Kabisa. Rero Emnaf Jimbo yoba ari muri management? Oya, nta management fise. Novuga ko mperuka no kugira ikibazo cy'umuntu yandondeye arampamagara ambwira ati jewe ndakunda akazi kawe, ndakunda ibikorwa vyawe, ndi umurundi nkawe, ariko muri uno mwanya ntabwo ndi ngaha mu gihugu, ariko ndashaka ko dukorana nka management yiwawe. turagiranira ibiganiro bihagije kabisa gushika naho tugera yuko ku ntego yuko twoba turatangura gukora imbere yuko aza ngaha mu Burundi kugira ngo dushobore gusinyiranira amasezerano ku mugaragaro izoba riva. Tumaze rero kwemeranya gutangura gukorana ya nkuko bisanzwe ndamuha urubuga rwanje kubera ko dusanzwe tubizi yuko management itegezwa kuba ari ifise imbuga z'umuririmbyi. Ndamwizera ndamuha urubuga rwanje, nawe aranyizera arampa amafaranga nakoze kino ndirimbo Yobu. So ariko mu nyuma hari ivyo twasezeranye bitagenze nkuko twabisezeranye. Mu nyuma duhitamo kuvavanura, ni naco gituma indirimbo yanje Yobu yatevye gusohoka. Rero ubu ikihari nubwo urubuga rwanje rutaragaruka mu minwe yanje, ariko rurahari. Twaragize ikiganiro no kuvuga ubu amafaranga yiwe abonetse, amafaranga yampaye inongereje nkakoramwo ino Yobu, nukuzoca ndamusubiza hamaca nsubiza urubuga rwanje rwa YouTube kabisa. Ku bakunzi bariko baradukwirikirana, urashobora kubongera akapera y'iyindi ndirimbo muri nyinshi usanzwe ufise, kuko basanzwe bakunda ibiganiro vyawe, baba kunyotewe umwanya munini aba artiste muguma muri busy, urashobora kubongera akapera?
urashobora kubahitiramo ndabagirira akapera y'indirimbo ya iyi ndirimbo yari yose okay yeah mbe tuzongera guhura fise vyinshi no kubwira harimwo ivyo ntatahura no kubona waragiye mbe tuzongera guhura ndazi ufise vyinshi umbwira harimwo ivyo udatahura ivyo wabonye iyo wagiye kombona izuba rirenga bukeye rigaseruka niye riba rivuye niye gigarukiye riba ryatashe kuryama canke kwakira abandi vyibaze nyinshi utora no gukunda abandi bene wacu baragenda abandi bakavuka bakaza badusanga habagiye dusize ni kumanga nta kuringa bisaba gusemfisa amakenga mbega bagiye bazogaruka uzu umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twamatubibuka bobo baratwibuka mbega Knife Jimbo nakahe kajambo uno munsi uri izina uri mark nakahe kajambo ubwira wobwira abandi ba jeune bagufata nk'icitegererezo bariko barakurikirana kino kiganiro kuza impano kuri Bishop TV nakahe kajambo batekera kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kuko mu umuziki ni kimwe mu bintu biteza imbere aba jeune bigateza imbere n'igihugu nakahe kajambo batekera kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ibyo bariko barakora akajambo no batekerera novuga uko makate ndambarare arutwa na makabando nandare kabisa rero iyo umaze kwiyumvamo impano reka kuyiryamika reka kwikumira yegereze abo ubona nyene bashobora kugufasha kugira ngo iyo mpano yawe ushobore kuyirimira uyibagarire uyiteragire donc uyivomerere ndisi asete yuko bitazorangira nabi umwanya n'umwanya tu birakunda bikagenda neza ikakugaburira ikagukorera buri kimwe cyose wifuza mu buzima kabisa uno musi uwoha imiliyoni 30 z'amarundi Knife Jimbo yo yakoze iki miliyoni 30 z'amarundi manzo uzizane ngaca ndagucapira kabisa kandi si black cyanda gucapira ibintu imigambi yunguka twokora kandi biciye muri no mpano kugira ngo dukomeze duteza igihugu imbere mbega Knife Jimbo arabona gute umuziki wa hani wacu ku rwego international kuko biravugwa ko umuziki w'u Burundi utowufatwa kumwe n'iyindi muziki n'izindi industry zo muri region canke zo muri bindi bihugu nka Knife Jimbo umuziki w'u Burundi arabona gute ku rwego mpuzamakungu ku rwego mpuzamakungu ni sawa turiko turagera imbere buke nibaza yuko aho turi no munsi harasumba ejo haheze rero nugukomeza dushira hamwe dusenyera ku mugozi umwe haba kuba promoter haba kuba ririmvyi haba kuba abantu bose turi muri domain imwe tugashigikirana gusa ukubera ko urukundo nigo vyose kabisa igihugu kiriko kirakorera ku mbona kazoza ivuga ngo 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere nka Knife Jimbo iyo mbona kazoza imubwiye iki iyo mbona kazoza ni sawa ni sawa ariko vyose bigaruka hahandi kubera ko ntabwo tuzoshobora kubishika ko tudasenyeye ku mugozi umwe kabisa rero baze abariko baradukurikirana dusenyere ku mugozi umwe dushigikirane impano yawe uyizana habona tuyishigikire impano y'uwundi yaje habona tuyishigikire kandi simaka barinde kukubwiriza aho uri hose wumvise gusa impano y'umwana w'igihugu basi nta kindi no gupartager no gusangiza abandi tuzokwisanga muri ya terambere nyene Knife Jimbo icamamare muri rap business hano muri music industry mbega muri 2030 mu 2030 yibona he nibaza uko tubaye tukihari
kandi abakunzi b'imyidagaduro bakadutiza umwanya bakadushigikira kugira ngo ntiducike intege kabisa. nibaza ko tuzoba turi heza gusuma. M-Knife Jimbo tugushimire cyane, wabaye mutumire mwiza, twakoranye neza muri Kuzimpano. Yego dushimire n'abakunzi ba Bishop TV babanye natwe mu biganiro Kuzimpano. Twongera tubibutsa ko kuri microphone mwari kumwe na Lucky Boy plus 257 Life is easy. Behind the camera mwari kumwe na Mr Engineer Excella. Ego tubashimire cyane, mubanaye kugumana natwe, mugira like, subscribe, comment n'ibindi. Ciao ciao.